munyemere ndabashimire kuba mwahisemwo gukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage. Tunabashimira cyane tubahe n'ikaze mu kiganiro himbaza kuno munsi. Tunezerewe cyane yuko uyu ari umunsi mushasha uhoraho yaduhaye kugira ngo tunezerwemo. Hanyuma nkuko mumenyereye ni ikiganiro twakira abatumire kugira ngo baganire natwe kwijanye n'ubuzima bwo guhimbaza, eka mbere badufashe no guhimbaza. Kuri uno munsi rero nk'abandi kumwe n'abatumire biteka, ndi kumwe n'umuryango C'est une famille. Ngira ngo mwatanguye kubabona ni Didier hamwe na Patience, ni couple irongoye umurwi Gigi Sound, basanzwe bakorera mu ishingiro rya GGC. Ndazi yuko abatari bake murabazi biciye ku ndirimbo zitandukanye duhora tubona kuri televiziyo hano canke ku mihoro itandukanye, ariko reka ndabahe ikaze baturamutse batwidondora hanyuma mwitege kumarana ibihe vyiza natwe. Ikaze. Shalom shalom, murakoze cyane. Nitwa Didier Niyonzima, nkaba ndi umuririmbyi mu ndirimbo mpimbazamana, nkaba ndongoye no mu Gigi Sound. Yego Didier, tunezere cyane kubakira hano. Murakoze cyane, natwe turanezerewe ko mwadutumiye mukatwiyumvirako. Amen. Yego. Madame. Shalom, nanje nkaba nitwa Patience Duwayo, nkaba ndi umuririmbyi, hama nkaba ndi muri Gigi Sound. Yego murakoze. Amen. Umufise umwana umuhungu w'imfura. Yego. Ayo mwana wanyu yitwa gute? Yitwa Gakiza Doxa Uriel. Arakomeye. Ameze neza cyane. Narinzi ko mumuzana none wewe atuzundi munsi acagira repetition. Oui, voilà. Hanyuma tubakiriye muri kino kiganiro, hari amakuru tumaze iminsi tubona y'ibijanye n'igiteramo citwa Worship in Glory. No guhimbaza mu bwiza mu Kirundi ndibaza. Yego hanyuma turaza kukivuga ko mu kanya, ariko ndashaka kubanza kubabaza kwijanye no guhimbaza mu bwiza, mbega bisinsiguriye hedije. Bibiliya ivuga ngo igihe kirageze aho abahimbaza Imana bayihimbaza mu kuri no mu mpema. Burya guhimbaza Imana c'est pas seulement kuririmba, ariko kandi n'ubuzima. N'ubuzima bufatanye n'icimana iri ku buzima bwawe, kandi bifatanye n'icimana yagukoreye. Rero guhimbaza mu bundi bwiza no kuvuga yuko hariho urugezo rumwe tuba twarahimbaje ko canke twadusa turirimbako, ariko hari n'ubundi rugezo rero tuba tugomba kujako mu guhimbaza, ko birivuga ngo tuva mu bwiza tuja mu bundi. Hari ubundi bwiza bufatanye n'ico Kristo yatugize, n'ico Kristo yatwihishuriye. Rero tuvuze guhimbaza mu bundi bwiza no kuja ku yindi level yo guhimbaza mu bundi bwiza bwo hejuru cyane, bifatanye no gutahura kw'icimana iri ku buzima bwacu. Yego. Madame, hari akandi kajambo mwumva mwokongera ko kujanye no guhimbaza mu bwiza? Nkuko yabivuze, ni guhimbaza mu bwiza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ati abayikunda bayihimbaza mu mpemu no mu kuri. Ico gihe rero tuzoba turi mu bintu byo guhimbaza mu mpemu no mu kuri. Yego. Voilà, mwavyumvise ko ari ibintu byo guhimbaza mu bwiza. Turi mu kiganiro himbaza, tugira dufata akanya duhimbaze Imana. Nibaza yuko nk'abantu baba bariko bakurikirana kino kiganiro, niki wumva mu by'ukuri bakwiye kugira nko kwitega biciye muri uno mwanya tugomba dufate wo guhimbaza Imana? Icyo abantu bo kwitega nuko Imana ntimenyerwa, kandi Imana ntifatira ku kintu na kimwe kugira ngo ikore canke yishure isengesho, ariko umwanya wose ugurira umutima wo kwakira Imana irakora. Rero nabasaba kugurira imitima muri uno mwanya tugira duhimbaza Imana. Ushobora kwindirimba atayizi canke uyizi, ariko ukugurura umutima gusa ukitega kwakira ikintu kivuye ku Mana kandi ndazi urakironka. Amen. Amen. Reka dufate umwanya mwiza muturongore mu guhimbaza. Conhece
unesha mutima wanje humura urafise Imana urafise Imana mutima wanje humura urafise Imana urafise Imana uko vyokose niyo guheba nuca muzuzi ntuzorengerwa nuca mu muriro ntuzosha mutima wanje ufise umukiza uko vyoba kose niyo guheba nuca muzuzi ntuzorengerwa nuca mu muriro ntuzosha mutima wanje ufise umukiza mutima wanje humura urafise Imana urafise Imana mutima wanje humura urafise Imana urafise Imana urafise vyose urafise vyose urafise vyose urakundwa cane urakundwa cane urakundwa cane uzomaramara uzomaramara
unashikira uruzima umbere ubwugami imvura iguye umbere igitutu izuba rirashe ukambera ukwezi ijoro ryijimye urubuzima umbere ubwugami imvura iguye umbere igitutu izuba rirashe ukambera ukwezi ijoro ryijimye urubuzima uramaso yanje iyo nabona ijwi ryanje iyo navuga uri ikiganza unashikira urubuzima Yesu mwiza uramaso yanje iyo nabona ijwi ryanje iyo navuga uri ikiganza unashikira urubuzima mubwire karamaso yawe uramaso yanje iyo nabona ijwi ryanje iyo navuga niwe nizeye Yesu ikiganza unashikira urubuzima umbere ubwugami imvura iguye umbere igitutu izuba rirashe ukambera ukwezi ijoro ryijimye urubuzima umbere ubwugami imvura iguye umbere igitutu izuba rirashe ukambera ukwezi ijoro ryijimye urubuzima umbere ubwugami imvura iguye umbere igitutu izuba rirashe ukambera ukwezi ijoro ryijimye urubuzima uramaso yanje iyo nabona ijwi ryanje iyo navuga uri ikiganza unashikira urubuzima Yesu mwiza uramaso yanje iyo nabona uri ijwi ryanje iyo navuga uri ikiganza unashikira urubuzima marayika arabaza ati ninde wabumbura iki gitabo Yesu mwana w'Imana aritangara akihumura n'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baheraho bafata inanga zabo bararirimba bati icyubahiro n'ubutware imbaraga no guhimbazwa n'iby'iyicaye ku ntebe n'iby'umwana wayiteka w'igitangaza Yesu abo mu ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'Imana kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi wiremeye ubwoko ishanga rikuri amaraso ye ubwoko bw'abandi n'abatambyi bihora ageze igorogota ahahuriza amanga yose waba
tugabira ubugingo yihanganiye isoni n'ububabare bwo ku musaraba kugira ngo jye nawe twiyunge n'iyaturemye twahawe umudendezo ubwo yatubohoraga ingobyi tuzahora twamamaza iyo mirimo itangaje igitangaza Yesu abo mu ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama kuko ariwe washoboye gucungurira imana gatawatose abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi wiremeye ubwoko ishanga rikuri amaraso ye ubwoko bw'abami n'abatandi soko ry'ubuzima niwe buzima bwacu niwe mahoro yacu gatageza uri Imana igira neza uri Imana y'urukundo niwe soko y'ingabire nziza niwe utanga agakiza niwe utanga ubuzima niwe utanga amahoro wo muri byose kuri twebwe mwami Yesu.
agakiza k'isi ni wewe Yesu, mwami w'amahoro ni wewe Yesu, se w'ingabire nziza ni wewe wenyine, agakiza k'isi ni wewe Yesu, mwami w'amahoro ni wewe Yesu, se w'ingabire nziza ni wewe wenyine, agakiza k'isi ni wewe Yesu, mwami w'amahoro ni wewe Yesu, se w'ingabire nziza ni wewe wenyine. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ngo agakiza k'isi ni wewe Yesu, mwami w'amahoro ni wewe. Ariko madame, imbere yuko tukurekura urafise indirimbo nziza cyane, indirimbo y'icongereza turashaka uyituririmbire ku gatonya. Yego wowe uduhenze ugiye utayituririmbiye ngo a big God ni Imana nkuru niniya yagutse, muri yo harimo vyose, ntacyo woyikenana, ntacyo woyiburana, niyo muremyi, niyo yashizeho vyose, ibishirishaho ijambo ryayo. Urumva ufise Imana ntacyo woyiburana. Imana ni nyishu ubuzima bwa ego, nta kintu gishobora kuyirengera na gato, niyo iri hejuru ya vyose. Ego kuko niyo yabiremye, niyo itanguza ibintu kandi irashitsa amasezerano. Umuntu ntiyokumva ngo biratevye, ararushe, bibaye birebire. No, guma wizera Imana. En fait worship igutuma uguma muri ya presence y'Imana, ukaguma wumva bwa buryohe, hamwe binadekuraje Satan, kubera Satan arazana ayandi majwi avuga ibitandukanye n'ivy'ijambo ry'Imana rivuga, ariko kugira ngo umuneshe ni kuguma muri worship. Worship ni Imana irakubwira ati gira ibija, iriko irakutegurira ameza, wirindira gusa serve. Ego tugume turabizigirwa kuri. Unyemere nimbanze ndakubaze kuri l'histoire qui est derrière iyo ndirimbo. Mbega ni indirimbo twabonye muri album ya Gigi Sound, mugabo hari nibaze ko ni wayanditse. Byagenze gute uyandike kugira ushike ahantu wumva wowe yititra Baby God? Ego ni kubera mu buzima ndamaze kubona ko nta kindi kintu gihari kiri hejuru. Ati wayandikiye mu Burundi canke muri Uganda? Nari muri Kampala. Okay. Yes. Niyo wahereje ishuri high school. Ego hama si ukuvuga ko ari nayo ya mbere natanguye kwandika, ariko niyo numvise nutangura gusohora, kubera numva ubunini bw'Imana mu mutima wanje bubaye bwinshi cyane. Ndumva urukundo ndayikunze ruguma ruduga, ndavye ivy'inkorera, kandi cyane yaduze nabandi ko ndamedita, nkumva Imana iraryoshe kwe. Nta kintu cyo ntandukanya n'urukundo rwayo. Burya Imana ni munyarukundo rurengeje, aho tutari dukunzwe niho yadukundiye, aho twari abantu twatawe niho yaciye izira dusanga. Hama ikitanga umwanya wayo w'ikine, ikintu ca mbere yari Imana rero ni nini muri byo, haba mu rukundo, haba mu bikorwa ikora, haba mu kintu cyose. Ego wow, epica. Dizi ni sawa namahoro menshi ko ndumviriza I have a big God who shall never snatch me, who shall never snatch me out of His hand. I have a strong God. What shall ever reach me? What shall ever reach me?
My victory in the night I found in you. My strength and power I have found in you. My victory in the night I found in you. My strength and power I have found in you. My victory and the night I found in you. My strength and power I have found in you. I'm safe, I'm safe, I live in you. I'm safe, I'm safe, I live in you. Hallelujah. Wow. Ngo, I'm safe canke I'm saved. I'm safe, ndatuje muri we, mbayeho muri we. Yeah, my victory and honor. Ego, ego. Amen. Wow. Yeah. Entre umaze kwandika indirimbo zingana gute? Jewe ndamaze kwandika indirimbo zigera ku 8. Wow. Naho imwe ari imaze gusohoka indirimbo ndazifise. Ego. Amen. Hanyuma nk'umuryango kubandanya ministry ya worship bisigura iki? Biraborohera? Ya biraryoshe cyane. Birakorohera. Nibaza ko DJ avuga ati I'm lucky kuba nara. Ya biraryoshe d'abord kuba ubana n'umuntu mwumva ibintu cyo kimwe. Yeah. Mufisiyere kwa rimwe. Ku buryo nk'ubo nimba mbyutse ndaririmba canke wakavyuka araririmba tabaca kuvuga ati kuramira amatwi canke urangihishije turatahurana mu byo tuba turimo kandi nkushobora batireka tugire worship nyene mu nzu usanga ubuzima buryoshye nyene ko biroroha worship mu nzu it's a lifestyle ubwo buzima bwacu nyene. Hallelujah. Wow, so tubashimiye cyane kuba mwaciye muri kino kiganiro. Turashimiye namwe. Yego. Yes, murakoze. Hanyuma dushimira abantu mwari ko murakurikirana kino kiganiro mwakoze, katubashimire cyane, twifuriza kwandara mugira ibihe byiza muri kumwe n'imbonesha kure yanyu. Bonne aventure Nick, naho utamuhimbaza.